Hariho icigwa nariko ndiga ndiko ndabanyene igituma twagiye mu bukene, hanyuma hacaba umukurambere yanyigishije umugani. Uwo mugani niwo wagiye kumpa icigwa ciza. N'umugani w'umuvyeyi yavyaye umwana, aramwosa. Umwana ageze aho yotangura kwigaburira, wa muvyeyi aca aritaba Imana. Umwana ntiyarazi ingene yigaburira, aca aja kubaza abandi ingene umuntu ashobora kubaho. Baca muhenda bati ubu kurya ikiremve ucirasheko. Ati nukuvuga yuko shaka kanyama nzokata kuri jewe nyene. Bati ego. Hanyuma agize gwagira akebe inyama ya mbere yumva arababaye, wa wundi acamuha ya miti ituma utababara anesthesi. Hanyuma arabaga kuri w'inyama ya mbere arayirya, yibaza ngo azoca avyibuha. Hanyuma wa wundi akamutera anesthesi kugira ngo ntababare. Arasubira kati ya kabiri amutera anesthesi, arasubira kati ya gatatu amutera anesthesi, arabaga wa wundi nawaguma amutera anesthesi kugira ntababare. Hanyuma umunsi urizi n'umwana acasanga yimaze, asigaye aramagufa gusa ataho akibaga. Agize ngo arahindukira, wa wundi asanga yigiriye, acasigara akanura amaso aruhuka apfuye. Uwo mugani waranyigishije cyane. Twebwe turafata amahera yose ukava wazodutunga azova mu kigega ca leta, tukaguma turya, tukibagira yuko muri leta ari ugusukurira bene gihugu atarakazi. Yabaraduhenze bavuga ngo ukora muri leta ubufise akazi. Nta kazi ubufise ukora muri leta, uburi umusuku wa bene gihugu. Ni service publique. Mu Congereza babivuga neza, bavuga bati ukorera leta ni civil servant. Wewe rero ubimenye ingene bagiye kuduhenda, aho womenye kugiye muri service publique ucuvuga ngo ndarosa akazi jewe. Uwo mukoresha wawe nawe kumbe nta mwimbu yimbura, ajejwe kugirira ivyiza bene gihugu kubasukurira, nta mwimba afise. Twebwe rero tugaca dufata n'umwene gihugu yari yazanye ikori ryotumye twubaka amabarabara, twubaka amashure n'ibitaro, tugaca tuyahembwamwo, hanyuma tugaca twihenda ngo twatanze ikori muri ayo duhembwe. Amahera akava mu kigega akinjira mu mifuko iwacu, tugaca tumuha makeyi, dusubiza mu kigega makeyi. Mwumvise ko inyama ya mbere tuyiriye. Twebwe wewe ubona baguhemvye, ukiyumvira ngo n'umwimbu wabayeho. Leta ntiyimbura, leta n'umusuku, kuko leta ni twese hamwe aha mutubona abene gihugu. Ingene rero twihenze nguhembwe ngugataga ikori ngukira ca leta carose nticarose, ni wa mwana yiga inyama. Umudandaza akavuga ngo akeneye isoko ya leta, bagakura amahera mu kigega bakayamuha, hanyuma agataga ikori bagacamwita umutaga kori wa mbere, mbere tukamuha n'ikidari ngo niwe wa mbere yatanze ikori. Naho kumbe yafashe muri ya mahera y'ikigega niyo yasubije makeyi yatwaye menshi. Iyo ni ya nyama wa mwana yiriye. Kubera twayamaze, wa wundi ya anesthesi nijya fashanyo, agacaza guhimfasha ugaca wandika ngo wungutse, ukinjiza mu kigega, ugacuhemba abakozi bagaca bumva ngo bungutse, kumbe ni anesthesi. Hageze kumpera urapfa. Nico gituma rero mutegere neza kuno musi dukeneye yuko twese twimbura, hanyuma dutanye amakori n'amatagisi. Ayo makori aheze agaruke ateze imbere abene gihugu mu guca amabarabara, mu kubaka ibitaro, kugira amashure, guhemba nabo basukurira bene gihugu. Ivyo vyose bikogwa n'amahera avuye mu mwimbo wa bene gihugu. Iyo tuvuze rero mwimbo wa bene gihugu, si wewe gusa na jewe ndimwo. Mu miseze mwavuga waza wumva ngo hariya hari abene gihugu, ukamenga abene gihugu nabatize. Uno munsi dutegereza guhindura ingendo, twumve neza yuko dutegereza kugira umwimbu.
radio televiziyo turagukunda cyane